Ndabaramukije abandi ndabaye mwiriwe bivanye n'aho muherereye ntiteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwebanywanyi mukurikira imboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV bategurira amakuru ahambaye cane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyagejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Abateguriye amakuru ahambaye cyane atandukanye ariko aravugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho imbonerakure ziriko zirakoresha amajambo ateye ubwoba kandi amajambo ababaje, aho abanyagihugu babona ko ayo majambo ariko arakoreshwa n'imbonerakure ari amajambo afise icyo anyegeje, mu gihe bizwi neza ko imbonerakure zimaze iminsi zikora amabi menshi atandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho zagiye zirangwa no kunyuruza abantu bakaburwa irengero, abandi bakicwa, abandi bagakorerwa ibindi byaha bikomeye cyane bijanye n'ubusuma. Ibi byose nyine akaba ari ibikorwa bigayitse byagiye biranga imbonerakure, ariko bikaboneka ko izo mbonerakure ziba zishigikiwe n'abategetsi bakomeye cyane bakomoka mu mugambwe ku butegetsi, aho muri ino minsi ho zishigikiwe na Reveriyani Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi. Benshi bakabona nyine ko ari nawe ziriko zirakorera muri ino minsi, bikanatera abanyagihugu ubwoba bukomeye cyane, kuko bizwi neza ko mu myaka yaheze imbonerakure zakoreraga umukuru w'igihugu c'u Burundi umuhisi Pierre Nkurunziza, ariko muri ino minsi biraboneka neza ko imbonerakure ziriko zitwararika Reveriyani Ndikuriyo umunyamabanga mukuru w'umugambwe ku butegetsi gusumba uko zitwararika Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakaba hari amajambo yakoreshejwe n'izo mbonerakure, amajambo ateye ubwoba kandi ababaje, yerekana ko ngaha mu gihugu c'u Burundi ariko arategurwa ikintu gikomeye cyane ku batavuga rumwe n'ubutegetsi, kandi akaba ari ikintu kiriko kiratera abanyagihugu ubwoba, kubera bazi neza ko mu gihe amatora yimirije kuba ibikorwa biba bijanye izo mbonera nyine zikora bijanye no kubangamira abatavuga rumwe n'ubutegetsi, aba ari ibikorwa biteye ubwoba kandi bibabaje bihitana ubuzima bw'abarundi batari bake. Hari amajambo nyine akomeye kandi ateye ubwoba yakoreshejwe n'izo mbonerakure turi buze kubashikiriza mu idonido ry'amakuru, tukaza no kubabwira ku makuru ahambaye cyane kandi anateye ubwoba arabana n'abakoze ibyaha bikomeye cyane kandi bibabaje, ariko kugeza ubu ngubu bakaba bataragezwa imbere y'ubutungane ngo babyisigureho, n'abagejejwe imbere y'ubutungane bakabazwa ibyaha bitandukanye bidafise aho bihuriye n'ibyo bagombaga kubazwa bijanye no gusesa amaraso ndetse no kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Hari amakuru menshi ahambaye arabana n'ibiriko biravugwa mu mugambwe ku butegetsi, byose nyine tugiye kubashikiriza mu idonido ry'amakuru. Wipfuza kuzajya ba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, ico ubusabwa nta kindi no gupyana kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba wa mbere mu gushikirwa nabyo. Abanyagihugu bo mu mazone ya Ngagara, Kamenge, Kinama na Cibitoki baratekewe ubwoba n'amajambo y'iterabwoba avugwa n'imbonerakure n'abandi banywanyi b'umugambwe CNDD uri ku butegetsi, umugambwe umaze igihe kitari gito ubangamiye Abarundi, aho kuva washika ku butegetsi mu mwaka wa 2005 gushika ubu ngubu wagiye urangwa n'amabi menshi atandukanye ajanye no gusesa amaraso, kunyuruza amatungo y'igihugu ndetse no gukora ibindi byaha bikomakomeye bijanye n'ubusuma ndetse n'ibindi byaha bikomeye byagiye biranga zimwe mu ndongozi z'umugambwe ku butegetsi CNDD, bikaba bigejeje igihugu ahantu habi cane ku buryo n'igitoro kitakibasha kuboneka mu gihugu. Ibidandazwa byankenerwa nka byose bikaba byarabuze ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari ibintu biriko biratera agashavu gakomeye cyane abanyagihugu, bakavuga ko igihe cyari kigeze kugira ngo bikureho intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'intwaro ya CNDD yose imaze igihe kitari gito ipfukamye mu nda abanyagihugu. Aya majambo y'iterabwoba bayashikiriza mu ndirimbo baririmba buri gitondo nk'igihe cy'isaha 11 z'ubucagucagu, bitwa ngo bari mu ikarashishi muri ayo mazone yo muri komine Ntahangwa mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Amwe muri ayo majambo baririmba bavuga ngo hongora izo njabye canke ngo ewe Evariste Ndayishimiye basubire bakuruguture ubashire ku murongo kuko ari intumva n'ibindi. Aya majambo ni amajambo ateye ubwoba kandi akomeye, amajambo yagiye akoreshwa mu mwaka cyane cyane wa 2015, aho abarundi batari bake biyamirije ikiringo
ca gatatu kitari gikurikije amategeko cy'umuhisi Petero Nkurunziza bahuye n'ingorane zikomeye cyane, bamwe bakwicwa, abandi bakanyuruzwa bakaburwa irengero, abandi bakaba bapfungiwe mu mabohero atandukanye ngaha mu gihugu cy'u Burundi, abarusimbye bakaba barahunze igihugu, akaba ari ingorane zimaze igihe kinini cyane, ariko ikiriko kiratera ubwoba abanyagihugu ni uko aya majambo ariko arakoreshwa n'izimbonerakure muri ino minsi, yanakoreshejwe mu mwaka wa 2015 kandi bikaba byaragize ingaruka mbi cyane ku gihugu cy'u Burundi. Abari mu yindi migambwe muri ayo mazone bakavuga ko ikindi kibabaza ari uko iyo karashishi itunganywa buri munsi mu gihe byari bimenyerewe ko iba mu mpera y'indwi. Abanyagihugu hamwe n'abo bari mu yindi migambwe bakaba bidoga kandi ko bababyura kubera induru bavuza n'amafirimbi, kandi igipolisi cyarabujije abanyagihugu kuvuza ifirimbi. Musitanteri wa komine Ntahangwa Ernest Niyonzima ntahakana ayo makuru, ariko akavuga ko umugambwe wose ufise uko utunganya ibikorwa byawo. Ku bwa Ernest Niyonzima izo mbonerakure nabo bandi banywanyi ba CNDD nta kosa bafise. Ibi byose nyene biriko biraba mu gihe umugambwe seneri, umugambwe uza imbere mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi ngaha mu gihugu cy'u Burundi, umaze amezi arenga 6 warahagaritswe, akaba atagikorwa na kimwe bemerewe gukora ku gataka k'u Burundi, ariko imbonerakure zo zikabandanya gutera ubwoba abanyagihugu aho zivuga amajambo akomeye cyane kandi ateye ubwoba. Tuvuye kuri iyo nkuru nyine ijanye nayo majambo ariko aravugwa n'imbonerakure kandi amajambo afise ibyanyegeje, ariko aranatera abarundi batari bake ubwoba, amakuru yacu tabandanize kuri no nkuru nayo y'umubabaro ukomeye cyane ijanye n'abakoze ibyaha bikomeye cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bagize uruhara rukomeye cyane mu kugandagura abanyagihugu mu mwaka wa 2015, ariko kugeza ubu ngubu bamwe muri bo bakaba batarigera bagezwa imbere y'ubutungane ngo babyisigureho, n'abageze imbere y'ubutungane bakaba batarigeze babazwa ku byaha nk'ibyo bijanye no gusesa amaraso ndetse no kunyonora amatungo ya leta yagiye abaranga. Ageze hehe abahagarikiye ubwicanyi bwabaye ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 umwaka wa 2015, nk'uko twabibahaye mu nkuru ijanye n'ubwicanyi bwo ku wa 11 ukwezi kwa 12 Kigarama 2015. Amakambi ane niyo yagize uruhara rudasanzwe muri ubwo bwicanyi. Amakambi yakoze ibishoboka byose kugira ngo abangamire abarundi. Abandi bafashije zari imbonerakure n'iperereza. Hariho n'abandi bategetsi bafise ibyo babazwa bijanye n'ubwo bwicanyi, none ubu bageze hehe? Koloneli Dominique Nyamugaruka yatwara ikambi ikomeye cyane yari ishinzwe gucungera umutekano Perezida Nkurunziza, ubu afise ipeti rya General de Brigade, arongoye intara ya mbere ya gisirikare, aho nyine yabandanije imirimo yiwe nyuma y'amabi yose yakoze. Iyi kambi yacungera Perezida Nkurunziza ni ikambi yakoze amarorerwa menshi mu kiringo ca gatatu, kwica no kunyuruza abantu bakaburwa irengero ryabo. Dominique Nyamugaruka yari muri batatu bari bajejwe guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu baba mu makaritsiye yo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Dominique Nyamugaruka ntarigera abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu, harimwo ibyo ikambi yatwara yakoze mu kwigenekerezo rya 11 ukwezi kwa 12 2015. Koloneli Alexandre Muyenge Batazira Manarex yatwara ikambi idasanzwe y'igipolisi bita ko yari ijejwe gucungera inzego. Iyi kambi nayo nyine yari ifise igice gicungera Perezida Nkurunziza. Apayi yarakoze amarorerwa menshi mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Bamwe mu bicanyi bayo bari ibyamamare mu kiringo ca gatatu, bari barekuriwe kwica no kunyuruza abantu mu gihugu cose. Hano abantu baribuka abantu nka Brigadier Jonas Ndabirinde, Caporal Claude Nijimbere Batazira amatwi n'abandi benshi. Iyi kambi yaravuzwe mu igandagurwa rya Zedi Feruzi Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe n'abandi. Iyi kambi yarakoze amarorerwa muri 2015 ukwezi kwa 12 ku igenekerezo rya 12. Alexandre Muyenge afise ipeti rya General de Brigade, muri kino gihe aracarongoye Apayi, arongoye kandi ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi. Ntarigera abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu no mu bwicanyi bwo ku wa 11 kwezi kwa 12 2015.
Undi ni Colonel Desire Uwamahoro yari arongoye ikambi idasanzwe y'igipolisi baye ijejwe kurwanya imigumuko. Iyi kambi idasanzwe yashizweho na General Guillaume Bunyoni mu kiringo ca gatatu, aca ayiha umuyoboke wiwe Desire Uwamahoro. Iyi kambi yarakoze amarorerwa mu kiringo ca gatatu, haba mu kwica canke kunyuruza abantu bakaburwa irengero. Desire Uwamahoro yafashanya na Dominique Nyamugaruka bene Alexandre Muyenge mu bikorwa byo guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza bari baba mu makaritsiye yo hagati mu gisagara ca Bujumbura. Desire Uwamahoro ntiyigeze abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza no mu bwicanyi bwo kuwa 11 ukwezi kwa 12 2015. Muri kino gihe apfungiwe mu ibohero rikuru rya Ngozi, yagirizwa ko yashatse gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye afatikanije na General Guillaume Bunyoni, ariko icyababaje abarundi batari bake nuko nyine atigeze abazwa kuri ibyo byaha bijanye no gusesa amaraso y'inzirakarengane. Ibyahise byerekana ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataho ashobora gushikana igihugu, kubera ko nyine ibintu ariko arakora ari ibintu biteye isoni cyane kandi bibabaje. Undi nawe wabazwa ibyabaye ku igenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 2015 ni Majoro Pascal Minani batazira amababa yari arongoye ikambi ya Muha. Ni nawe yari ajejwe ibikorwa byo guhonya abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza mu makaritsiye mu bumanuko bw'igisagara ca Bujumbura. Majoro Mababa yarakoze amarorerwa mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Muri kino gihe afise peti rya Lieutenant Colonel. Ntituzi ikambi atwara ageze no mu bikorwa by'iyumvugabutumwa mu ishengero rya Pentecote. Mababa ntarigera abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza no mu bwicanyi bwo mu kwa 11 ukwezi kwa 12 2015. Majoro Marius Gahomera nawe nyine yabazwa kuri ibyo bibi yakoze mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza. Majoro Marius Gahomera batazira Gakoryo yatwara ikambi y'221 ifise icicaro mu Ruyigi. Muri 2015 iyi kambi yarungitswe gukorera mu bice bya Mugongomanga, Mukike na Mugamba. Muri ako karere Marius Gahomera yarakoze amarorerwa arimwo gukandagura no kunyuruza abiyamirije ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Kwa 11 ukwezi kwa 12 2015 ku mugoroba, Majoro Gahomera yarasohoye mu gasho k'igipolisi mwijenda abahungu 7 bari bafitiwe mu gatondo imujujuru. Iryo joro yaraye abishe ibiziga byabo abita mu Kanyunyu muri komine Mukike. Marius Gahomera ubu afise peti rya Lieutenant Colonel arabandanya kurongora ikambi. Marius Gahomera ntiyigeze abazwa amabi yakoze mu kiringo ca gatatu Nkurunziza no mu bwicanyi bwo kuwa 11 ukwezi kwa 12 2015. Ibyo byose nyine bikaba ari ibibabaza abarundi kubona ababakoreye ikibi cyose bakiganje mu butegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Denise Karera yari arongoye imbonerakure muri 2015, nawe yaragize uruhara rukomeye cyane mu byabaye mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, nawe yarakwiye kubibazwa, ariko kugeza ubu ngubu ari degembye. Imbonerakure ibyo zakoze ico gihe ntibigira izina. Imbonerakure zarishe, zaranyuruje abantu, zarafata ku ngufu abigeme n'abakenyezi bitwa ko badashigikiye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza, zarakora iterabwoba mu mitumba no mu makaritsiye nka hose mu gihugu. Muri 2015 ukwezi kwa 12 igenekerezo rya 12 imbonerakure zabandanije amabi zari zisanzwe zikora. Denise Karera ntiyigeze abazwa ayo marorerwa. Ubu ari mu ndongozi z'umugambwe CNFD ku rwego rw'igihugu, ibiriko birashavuza abarundi batari bake. Undi ukwiye kubazwa ku byabaye mu kiringo ca gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza ni General Major Etienne Ntakarutimana batazira Steve, umukuru w'iperereza muri 2015. Urwego yari arongoye nta mabi rutakoze mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza no mu bwicanyi bwo kuwa 11 ukwezi kwa 12 2015. Etienne Ntakarutimana ntiyigeze abazwa ayo mabi. Muri kino gihe Etienne Ntakarutimana afise peti rya Lieutenant General. Muri 2022 yarabogojwe mu mabanga y'umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe ibibazo by'igisirikare. Ari mu bantu bacunzwe cyane n'ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye bumukeka ko afise umugambi wo kumutembagaza.
undi nawe ukwiye kubazwa bikomeye cyane ku byabaye mu kiringo cya gatatu c'umuhisi Pierre Nkurunziza ni General Alain Guillaume Bunyoni yari umushikiranganji w'umutekano muri 2015. Niwe yari umutegetsi wo hejuru yari ajejwe umugambi wo guhonya abiyamirije ikiringo cya gatatu ca Nkurunziza. Amabi yakoze ntawo yavuga ngo ayaheze. Yaranafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ayo mabi yakoze. General Bunyoni ntiyigeze abazwa ayo mabi yakoze. Perezida Ndayishimiye yashitse amugena kuba umushikiranganji wa mbere. Muri Nyakanga 2022 Bunyoni yarabogojwe, muri Ndamukiza 2023 naho yarahagaritswe yagirizwa gushaka gutembagaza ubutegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Ubu ari mu ibohero rikuru rya Gitega. Undi wagakwiye kubazwa kuri ibyo bintu ni Colonel Gaspard Baratuza yari umuvugizi w'igisirikare muri 2015. Niwe yakoze ubuvugizi bw'ubwicanyi bw'ikugenekerezo rya 12 ukwezi kwa 12 2015. Ubu afise ipeti rya General de Brigade, arongoye ishuri rikuru ry'intwazangabo ESCAM. Freddy Mbonimpa yari arongoye igisagara ca Bujumbura, nawe arakwiye kubazwa kuri ibyo bintu. Inzego yari arongoye nizo zatoye ibiziga mu mabarabara ya Nyakabiga, Jabe na Musaga, bijanwa guhambwa mu bibanza bitazwi, byongera bitabwa mu binogo rusange. Freddy Mbonimpa muri kino gihe ni umuyobozi mu biro by'umuhuza w'Abarundi. Turabandanya gusaba ko Perezida Evariste Ndayishimiye yakora ibishoboka byose agatanga umuco, amaze aba bantu bagize uruhara rukomeye cyane kugira ngo Abarundi batari bake bagandagurwe bose bagezwe imbere y'ubutungane, bisigure amaze babazwe ku byaha bikomeye bakoreye Abarundi. Banywanyi bacu ni ngaha duce dusozerera amakuru twari twabateguriye. Wifuza kuzajya mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi, icyo usabwa nta kindi ni ugupyanda kuri sabone kugira ngo ko dushizeho amakuru n'ibiganiro ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije banywanyi bacu.